Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri ryacu ari nayo ryanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ku yariko aratangazwa n'imenyesha amakuru bitandukanye ndetse nabamwe mubandikira ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru n'ubundi tuza kugaruka ku wabaye umuhisi Gen.Godefroid BIZIMANA. Urupfu rwiwe bamwe bati rurimwo amayobera, uti vyifashe gute? Mwijoro ry'igenekerezo ya 12 rishira igenekerezo ya 15 ya 13 ntwarante uyu mwaka w'2024 nibwo vyamenyekanye ko Gen.Godefroid BIZIMANA yasandavye. Uyu yasandavye arazwi cyane, afise ishusho y'uwitanze mu buto bw'abagwanira demokarasi mu Burundi, nubwo abandi bavuga ko afise n'ishusho ry'uwafashije itsimbatara ry'intwaro ya Ryogora duhure ageze mu mabanga ahambaye mu gihugu. Iyo umuntu asandavye benshi baravuga vyinshi bitandukanye, gusa uyu numwe mu bakoze mu bajejwe amabanga menshi atandukanye mu gihugu ngo gushika naho umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'urongoye igihugu kuri uyu munsi General Major Varisito Ndayishimiye vyageze igihe bakamutinya kubera ingene yapanga ibintu vyiwe. Vyose turaza kubigaruka ko nkuko twabigarutse ko mu makuru yabanje yarajejwe amabanga ahambaye cyane mu gihugu, ari navyo tuza kugaruka ko muri ano makuru. Mu minsi iheze harakwiragijwe ibihuha ko yari yapfuye, ariko ivyo ntivyari vyo. Yapfuye ku munsi w'ejo mwijoro. Gen.Godefroid BIZIMANA ngahitanywe n'ingwara yavuzwe ko vyinshi cyane. Bamwe bati yoba yarahawe ishano, abandi bati zoba ari za ngwara zo mu mubiri zifata abantu bijanye n'imyaka baba abagezemo. Ese icanya cyo coba catumye uyu mugenerali akomeye cyane, yarakomeye cyane mu gipolisi cy'u Burundi ndetse no mu rwego rw'umutekano apfa, coba ari ikihe? Vyaragiye bivugwa gake gake ko generali n'ubundi ubuzima bwiwe butifashe neza mu mezi makeyi aheze, ari naho hatangura ivyibuha ko yapfuye. Ariko ico gihe ubutegetsi ndetse na bimwe mu bimenyesha bakuru vyandika ntaco vyigeze bibivuga ko. Kuko nabibabwiye mu mwaka w'2015 Gen.Godefroid BIZIMANA na bagenzi we bashizeho ikintu kidasanzwe, commandement parallele mu gipolisi mu ntumbero yo kurwanya bari mu myerekano yo kwemeriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Sentare ya Afrika y'ubuseruko iherutse kwemeza ko ico kiringo cahonyoye amategeko y'u Burundi na EAC. Wenyene ubwiwe Gen.Godefroid BIZIMANA yarahagarariye ibikorwa vyari bikomeye cyane muri uwo mwaka w'2015. Imbere ko tumugaruka ko mu buryo burambuye, reka tubanze tubageze ko amabanga yajejwe mu gihugu, ku buryo namwumviriza vyose namwe muraza kumva ko yarabaye umuntu uhambaye cyane mu nzego z'igihugu. Gen.Godefroid BIZIMANA yarabaye icegera c'umukuru w'igipolisi c'u Burundi, umwe mu bafasha mu mabanga umukuru w'igihugu, yabaye charge de mission à la présidence de la République, yabaye kandi uwujejwe imidari y'iteka y'igihugu, chancelier des ordres nationaux, aba umukuru w'inama nshinga ntwaro ya mutuelle de la fonction publique. Godefroid BIZIMANA batazira verema yavutse mu mwaka w'1968 ahitwa Nyagaseke muri komine babayeho mu ntara ya Cibitoke. Uyu akaba yari umwe mu bagenerali b'imbo ubutegetsi bwa President Nkurunziza n'ubwa Ndayishimiye bwatinya cyane nkuko bivugwa. Akaba apfuye n'ubundi afise imyaka 56. Akaba aturuka mu ntara imwe n'umushikiranganje wa mbere General Gervas Ndirakobuca. Nkuko natangwe mbivuga, Gen.Godefroid BIZIMANA bagenzi we bashizeho ko commandement parallele mu gipolisi mu ntumbero kurwanya abari mu myerekano yo kurwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza.
we nyene ubwiwe Gen.Godefroid BIZIMANA batazira verema yarahagarariye ngo bimwe mu bikorwa vyo kubora izigufa bafashwe mu myiyerekano aho harimwo abaciwe intoke arorera muri Beseri. Ivyo rero vyatumye afatirwa ibihano n'ubumwe bwa Buraya muri Gitugutu umwaka w'2015 be na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Munyonyo umwaka w'2015. Inyuma y'umuzo wa Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, ivyo bihano vyarafuswe mu mwaka w'2021 ndetse no mu mwaka w'2022, aho mu mwaka w'2021 yakuriwe ko ibihano yari yarafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse mu mwaka w'2022 agakurirwa ko ibihano yari yafatiwe n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bihano kandi vyari vyaranatumye temererwa no kuja mu bapolisi ba ONU muri Mali mu mwaka w'2017. Gen.Godefroid BIZIMANA ngo mu buto bwiwe yara afise ishusho y'uwitanza gwana demokarasi mu Burundi, ngo amaze kuronka amabanga hambaye mu gihugu nibwo yafashije itsimbatara ry'intwaro ya Ryogora duhure. Iyo umuntu asandavye imanza z'abantu ziba ziheze, ubagiye kwa Rurema aho twese tuzorenguka akaducira urubereye. Imana niyo yonyene izi uko agiye ameze mu mutima, ivyo ntibitwerekeye. Gen.Godefroid BIZIMANA akaba yitanywe n'ingwara avuzwe ko vyinshi nk'uko natanguye mbibabwira. Nubundi ugiye asiga umuryango n'abagenzi, Imana ibahe inguvu muri bino bihe bitoroshe umuryango uriko uranyuramwo. Ni mugihe kandi Gihanga abapolisi babiri barahagaritswe. Uti bahagaritswe kubera ikibagaritswe bafatanye ibidandazwa vy'amagendo. Marantunge ni batatu, abapolisi batatu rero bari mu modokari barahagaritswe, ibidandazwa bari bafise birafatwa na bagenzi babo. Bahagaritswe imodokari ari uko barashwa amasasu, bikaba vyarabaye ari mu kagoroba ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga wo mu ntara ya Bubanza mu buseruko bw'igihugu. Abanyagihugu bagashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakanasaba ko bohabwa ibihano vya ruhasha. Urongoye igipolisi mu ntara c'Ibitoke aho abo bapolisi bapfungiye gushika ubu yaranse kugira ico abivuzeko. Aba bapolisi bazwi nk'abagize umurwi w'abasuma. Abapolisi batatu bari mu modokari barahagaritswe n'abandi bapolisi bari kwibarabara rya mbere rya Kagwema rihana urubebe n'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero. Kubw'amasoko atandukanye mu vy'umutekano, makuru yatanzwe niyo yatumye abapolisi bataye umurongo n'akarangamutima bahagarikwa. Ayo masoko nyene kandi akamenyesha ko abapolisi bari bafise ibitenge vyinshi, inzoga zo mu bwoko bwa rikeri na champagne ziva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bahagaritswe nyuma yo kuraswa amasasu menshi na bene wabo bari ku kirindiro cyo kwibarabara ry'igihugu nimero 5 Bujumbura Rugombo. Uti baranse guhagarara ku mugozi wa Nyamitanga, imodokari yabiguma igenda yerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Niho twabugurura ko umuriro duca turabakurikirana, bisigurwa n'umwe mu bapolisi bari muri ico gikorwa. Uwundi mupolisi avuga ko ico gikorwa camaze nusu y'isaha, amasase menshi yarashwe imbere y'uko abapolisi batatu bishikana. Uko bitomorwa n'umwe mu nyamiramabi, abapolisi bariko barabazwa muri komisariya y'igipolisi yo mu ntara c'Ibitoke aho bapfungiwe. Abanyagihugu babajijwe barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakora urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa bitandukanye hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi. Bakaba basabira ibihano bikomeye hakurikizwa amategeko kuri abo bapolisi bakora urudandazwa rwa magendo. Komiseri w'igipolisi we ntaco yigeze atangaza. Ni nako kandi vyifashe muri kaminuza y'u Burundi aho abanyeshuri babiri bagirizwa kwica uruyoya bafashwe bagapfungwa. Umunyeshure w'umwigeme muri kaminuza y'u Burundi aturuka muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura yarishe umwana yarahejeje kwibaruka. Kubwabibonye uwo mukobwa yatekeye uwo mwana mw'isaha camuta mu mwavu. Isoko mu gipolisi rivuga ko umwigeme n'umugenzi we bahagaritswe bapfungiye mu gasho k'inyamiramabi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Uwo mwigeme yaba muri pavio ya 5 mu kigo ca kaminuza cyo kuMUTANGA, ari naco kinini muri iyo kaminuza. Ico kiziga catowe kuri uyu wa mbere. Kubw'amasoko yacu, abanyeshuri basangiye uburaro nibo babonye ko hari amaraso mu bwogero, ivyabateye amakenga.
Umuti twabonye amaraso mu bwogero vyaraduteye amakenga kuko twari tuzi ko hari umwigeme yibugenze twaciye dutabaza abajejwe umutekano mu bigo vya kaminuza akaba ariko yamenyesheje kubw'isoko mu gipolisi uwo mwigeme yaciye yerekana aho yataye ikiziga cy'urwo ruyoya mu gihe yariko arabazwa uwo mwigeme yaciye avuga n'uwamuteye inda n'umunyeshuri wo muri IPA avuka mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye hagati mu Burundi abanyeshuri rero baciye bahagarikwa ubwo nyene bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ka komisa mu gasho k'igipolisi ka ko mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nk'uko amakuru yacu abitomora aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza abagenzi bawe kandi aho baherereye hose ano makuru kugira ngo baje bashikirwa navyo nandi yose tukiriko turondera ko umuco turabageza ko mu mwanya uri imbere no Muhuza TV Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.